Shalom shalom, Hama tugira turabe inyungu zidasanzwe tuzokura muri kugura iyi token. Mukurikirane neza. Aha batwereka quantité z'amatoken umuntu abaguze korone ya mbere. Aha naho ni imitaho bufise ihuriranye n'amatoken ubuguze. Aha naho ni pourcentage bonus y'ama BRY umuntu azoba afise. Azoza araronka muvyumve neza. Aha iyi token ya BRY ntidukorera kuri staking hamwe batanga pourcentage ya NEWER ngo tuzo turaronka amatoken kira ku munsi. Aha umuntu azoronka bonus y'amatoken bivanye n'agaciro token ya BRY igezeko. Mu birabe neza ngaha tubona total value of BRY mu gihe izoba ifise agaciro ka 7.5%. Wewe amatoken uzoba wahorodinze uzoronka 25%, bonus ya 25%. Jamani ni waba waziriye zose umva hari 0% ya 25% ya 0 azoba ari 0. Iyo bonus izokironga umuntu yaziguriye niko imeze. Muri ico gihe rero ufata izo wahorodinze ukaguza na 25% uzoca usonga ziyongeye akana karoro batanze ati mu gihe office ijana ukaronka 25% ari zo horodinze ijana zizoca ziba total 25. Aya n'amakarikire bagira bakaca bakwereka ati none mu gihe iyo token ifise value ya 7.5 ukaburonse 25 uzoba ufise angahe. Voilà ni ibi rero mubona ngaha ntagire ibindi bintu bisubira ku. Aha rero naho baba bakweretse profit umenye ko watanguje umutahe wa 50 haba bagize difference. Okay, turumva uzoba wungutsa ya ni biharuro bariko berekana bigaragara muri cryptomone. Umuntu atarigira gura token itaraja ku isoko kiri muri igi ndamutahura, ariko wamaze kuyigura no kuyigirisha kuko barabizi uguze token kiri muri igi hageze kuja ku isoko my friend iraduga meme na 10%, meme na fois 10 fois 20 abantu bagakikinyura amafaranga mu mwanya mutoya. C'est normal kumva ko token ishobora kuduga fois 5 fois 10. Ibi ni ibintu abantu benshi babayemwo. Okay, voilà rero mu gihe token ni yaduga ikazoshika kuri valeur ya 15 usdt, umuntu wese azoba horodinze amatoken ya BRY ayazoba afisa azoca yongera ko 30%. N'amacoin aziyongera ko 30% s'amafaranga si valeur y'amafaranga. Nukuvuga ko bivanye n'izo uzoba ufise zizongera ko 30%. Voilà ukarikiye n'amakarikire bagira ati ufise zingana uku ikaduga gushaka kuri 15, c'est normal. Okay, mu gihe valeur ya token ya BRY ni yashika kuri $30 30 USDT, nukuvuga yuko amatoken uzoba wahorodinze my friend azoca yiyongera ko 60%. Ibi rero ntagire bitangaza biri henshi. Haro n'izindi échangeur abantu bahorodinze amatoken yazo kuva kera baguma binjiza amafaranga ateye ubwo badasiguritse. Rendez-vous some ukazigura ntuzanjanjwe ko byose byarashizweho ku mugaragaro umuntu wese nahi wo gucagura.